no munsi nasenze umwami kugira ngo asuke ubwo buntu, kugira umuntu wese ari muri kino kibanza atahane kapasite yo kubaho ku bwa Kristo. Yapfuye ku bwawe kugira ubeho ku bwiwe. Yiteze ko ubaho ku bwiwe. Hano muri inosi yiteze kubaho ku bwiwe. Yiteze yuko wa entrepreneur ku bwiwe. Yiteze ko uba ku rugo kugira umunezereze. Yiteze ko udandaza kugira umunezereze. Yiteze ko ukora hajya ukora kugira umunezereze. Yiteze ko ugenda ukuntu, uvuga ukuntu, ubaho ukuntu kugira umunezereze. Inyuma y'ivyo yakoze vyose harimwo ikintu gikomeye cyane yiteze ku ishengero, nuko ishengero rya Kristo ribaho rimunezereze. Haleluya. Ibi rero nagomba mubanze mutandukanye ibintu bibiri. Hari icyo twita abizera n'icyo twita abigishwa ba Kristo. Iyi nyigisho abitwa abizera ntibayikunda. Abizera ni bande? N'abantu bakiriye umwami Yesu, hama mugabo bandanye babayeho ubuzima bwabo. Yesu ari muri bo, mugabo bariho nabo. Ivyo birakunda. Yesu arashoboye kuba mu muntu, mugabo nawe akabaho ivyiwe, akabaho uko agomba, akavuga uko agomba, akagenda uko agomba, akabaho ubuzima we yipfuza. Aba n'abantu bagarukira ku rugezo gusa rw'abizera. Baravutse ubwa kabiri, bari mu nzu y'Imana. Bamwe bashoboye kuba abakozi b'Imana, abandi bashoboye kuba baririmbyi, bashoboye kuba abantu bakorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mugabo bakaguma ku rugezo rutonyi rw'abo Bibiliya yita gusa abizera. Abo rero birivuga ngo ntibashobora kumuhimbara, ntibashoboye guhimba, inzira zabo ntizimuhimbara, ibikorwa byabo ntibimuhimbara, kuko ntacyo bavyibaza ko Kristo ari muri bo, ariko ubuzima bwabo babandanya nk'uko ari bo nyene, n'urugezo ruto cyane rwo kubaho ubuzima bwa Kristo. Igikorwa Yesu yakoze ntidushobora kukibaho kinengesereye ku rugezo rw'idimasyo ndiko ndavuga ko yabizera. Igikorwa Yesu yakoze tukibaho tuduze ku rundi rwego ngomba kutuduga kuno munsi, kuba abigishwa ba Kristo. Twese tuvuga ati abigishwa ba Kristo. Tuvuge tuti abigishwa ba Kristo. Nyiganza mugenza mu byati umwigishwa wa Kristo. Hariho itandukaniro kabisa ry'umuntu yizera Kristo n'umwigishwa wiwe. Umuntu yahisemo kuba umwigishwa wa Kristo, uwo rero yabaye umwigishwa wa Kristo niwe atahura impamvu ariho, n'abantu batahura igituma Yesu yabapfiriye, n'abantu batahura ivyimviro Yesu yari afise igihe yari ku musaraba, n'abantu batahura ko atari karapfa gusa kugira apfe, mugabo yari karapfa mu gishingo cyacu kugira twebwe tubeho mu gishingo ciwe. Ariteze ko twese tujya kuri urwo rwego, kuri urwo rugezo kuko umuntu wese abaho kubwiwe, umuntu avuga kubwiwe, akora ibyo akora kubwiwe, kubwa Kristo. Haleluya. Nashaka dusoma umurongo umwe, undi murongo somera Luka 6:40. Yantangure kuvuga umwigishwa rero wa Kristo. Umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe. Umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Ariko umwigishwa wose agize iki? Arangije. Mwumvirize, arangije bisigura iki? Bavuga ngo finalite y'umwigishwa. Mwumvirize neza, umwigishwa n'umuntu d'abord atahura ko ataruta umwigisha wiwe, ariko kandi finalite y'umwigishwa, umwigishwa yakuze neza, bitubwiye ngo asa n'umwigishwa we. Kasubira ku kantu neza.
umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Umwigisha ngaha avugwa ninde? Yesu Kristo. Twese tuvuga tuti Yesu. Umwigisha avuga ngaha ni Yesu Kristo. Umwigishwa avuga ngaha ni ishengero rikuze. Amen. Ni ishengero rigeze ku rugezo rwa maturite. Avuga ngo rero ariko umwigishwa wese arangije, mani majambo, akuze, uwo mwigishwa azoba nk'umwigisha wiwe. Yesu atwiteze kwiki? Yiteze ko umwigisha asa n'abigishwa biwe. Amen. Kubaho ku bwa Kristo bitangurana n'inyota yo gushaka gusa nawe. Icyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho kubwiwe. Bani Imana abavuga ngo arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Kuba nk'uwundi ni ikintu cya mbere kigoye. Nicyo gituma ngomba ko ariho twinjira neza. Kuba nk'uwundi muntu ni ikintu cya mbere kigoye, ariko kandi kirashoboka. Claude, haguruka gato ndagutanga akarorero. Hagararaho nyene. Icyo bisigura kuba, reka fate ko yari umwigisha nanjye ndi umwigishwa. Icyo bisigura kuba nk'umwigisha wanje bisigura ngo nugutakaza ubuzima bwanje nkabaho ubuzima bwiwe. Ndafise ivyo nipfuza, mugabo kubaho usa n'umwigishwa wawe cyangwa umwigisha wawe nako bisigura ngo nugutakaza ivyifuzo vyawe ukatira ivyifuzo vyiwe. Ndafise amaproje yanje, ndafise ivyo shaka, ndafise uko ngomba ko ibintu bigenda, mbwa warafise uko agomba kubigenda. Ndafise ubugombe bwanje, mbwa warafise ubugombe bwiwe. Kuba umwigishwa n'umuntu yatahuye ngo ntanguye urugendo rwo gusa exactement n'umwigisha wanje. Ntambuke nkawe, mvuge nkawe, mbeho nkawe. N'urwego rwo hejuru cyane rwo guhinduka, kandi ubwo nibwo Imana itwiteze ko. Itwiteze ahantu bakuravye batagutandukanya na Kristo. Bakuravye ku kazi bicura ko Yesu yoba yagarutse mu mubiri. Bakuravye aho mu kibano ubaye bicura ko Yesu yoba yagarutse mu mubiri kuba kwisi, kubera wewe witwa umwigishwa wa Kristo. Umwigishwa wa Kristo n'umuntu yahisemwo kuba ubuzima bwiwe bwa Kristo. Icyo nicyo birivuga ngo yapfiriye bose kugira ngo bariho babeho bamunezereza. Urugezo rwa mbere ko kumunezereza nugushaka gusa nawe, nukurondera kumera nkawe, nukurondera kuvuga nkawe, nukurondera gukora nkawe, nukurondera gusa neza nkawe. Ivyo bibiri tubwira ngo umuntu atanguye kubaho gutyo, iyo niyo ntambuko ya mbere yo kubaho ku bwa Kristo. Nugutakaza amamvi yawe, nugutakaza amamvi y'umubiri, nugutakaza ibintu bitandukanye bigukwega kugira ngo urongere gusa nawe. Tumukomera amashuri yicara. Icyatumye apfira bose nukugira ngo abariho babeho kubwiwe, babeho bamunezereza, babeho kubw'ubwami bwiwe. Nimande bariko barakunda inyigisho yanje? Murabigishwa ba Kristo. Amen. Umwigishwa ararengera ngo narahariwe. Umwigisha agomba kumenya kubera iki wampariye, washaka iki wamparira ibyaha byanje. Umwigishwa wa Kristo ararengera ngo nzoja mu ijuru. Ari hano agomba kumenya ati unyiteze kwikano kuri nose, ushaka mbeho gute, ushaka ndagukorera iki utaraza kuntora,
witeze ko mba ndiko ndakora icyano kuri ino si. Umwigishwa ararengera utu tuntu abantu duhagaze ko kiriya utuntu dutandukanye. Umwigishwa arakeneye gufata icyabatumye amufata. Ameze nka Paulo havuga ati ndabandana ndagwana numva ntaragifata, ndagomba gufata cya kindi cyatuma afata. Hari impamvu Yesu yagufashe wewe, hari impamvu Yesu yaguhamagaye. Yaguhamagaye afite umuhamagaro ukomeye ku buzima bwawe. Umwigishwa rero umuntu atari satisfait ngo narakijijwe gusa, mugabo ari kararondera gufata icyatumye amufata. Kuko arabizi ngo igihe yampamagara yarafise umugambi, igihe yanzana mu bana biwe hari ikintu yashaka ko ataragifata, yumva n'ubundi agifise urugendo. Mugabizera baranezerewe gusa ko bakijijwe, baranezerewe gusa ko Yesu azoza. Mugo umwigishwa wa Kristo n'umuntu akeneye kumenya Mana mu vyimviro vyawe sagute, Mana mu mutima wawe sagute, meze gute, mfisiki shoboye iki, shaka gusa n'ivyo wanteguriye. Mwigishwa wa Kristo ntari satisfait n'uturezita dutonye, ntari satisfait n'utuntu dutonye umenga yarose, ariko ararondera kumenya ubwaguke bw'urukundo rwiwe, kumenya uburebure bw'urukundo rwiwe, kumenya amajyepfo y'urukundo rwiwe, ariko ararondera kumenya ubunini bwa Kristo kugira ngo afate icyatumye amufata. Umwigishwa wa Kristo ndiko ndahagurutsa hano muri kino kibanza n'umuntu akeneye gusa exactement na Kristo, kugenda nkawe, kuvuga nkawe, kwishura abantu ngo Kristo ari kubishura muri icyo kibanza. Uwo ni wo muhamagaro w'ijuru ku buzima bwacu. Haleluya. Iyo twumvise celebration ya Pasika kenshi hari igihe tubona ibindi sofiki, mbwa iki ni nyamukuru, ni ikintu gihambaye ku ishengero. Ishengero rya Kristo rihamagarirwa uno munsi gusa nawe. Abantu baranyotewe Kristo, imiryango iranyotewe gusa kubona Kristo, kandi uno munsi ni muzima muri wewe, Yesu akubamwo. Mugabo rero abantu barakeneye kumubona, barakeneye kubona ishusho witumbuka ikuvamwo, barakeneye kubona ubwiza bwiwe ugenda ubugaragaza aho ugiye hose, barakeneye kubona Kristo muzima agenda muri wewe. Haduhimbaza Pasika, umve ko icyatumye apfira bose yiteze ko wewe ubaho kubwiwe. Haleluya. Umunsi utanguye kiriyo migabo yo kuvuga ati Kristo, ndashaka umuntu wa mbere tuza guhura uno munsi ansome mu ishusho yawe. Ndakeneye umuntu aza kumbona uno munsi, abantu tuza guhura nibambonemwo akantu nakame gatandukanye na wewe, ngo bambone mu ishusho yawe y'ukuri. Umuntu wese yavuze bwa kabiri, umuntu wese Yesu yacunguye amwiteze ko icyo. Wano umuhamagaro w'Imana uri ku ishengero rya Kristo, ufatanye no gupfa no kuzuka kwiwe. Amen. Yohana ibira bitahura, nsomera Jean 3:30, Yohana 3:30. Muraba abagabo bagendanye n'Imana, muraba abagabo bakoranye n'Imana bikomeye. Umve, ujya akwiye gukuzwa. Ahari kavuga Kristo yaramubonye aserutse gutya. Yohana yari cyamamare, Yohana yari karakora mu buryo buteye ubwoba. Mbwa Yohana abona Kristo aserutse, acarabwira abantu bose, fure yose ari nyuma yiwe, arababwira ngo ujya mubona akwiye gukuzwa. Nanje ngigwe muto. Abigishwa ba Kristo ntacyo bibatwaye Yesu avuzwe gusumba ko izina ryo rivugwa. Abigishwa ba Kristo ntacyo bibatwaye izina ryabo ritari kuramenyekana, mugabo izina rya Kristo riko ramenyekana. Abigishwa ba Kristo ntacyo bibatwaye bagiye hasi, Yesu agashikwa hejuru. Yohana aravuga ngo udakwiye gukuzwa, je nkagirwa muto. Umviriza abantu bako baraho ku bwa Kristo, havuga ati objectif yanjye si ukumenya, objectif yanjye si uko izina ryanjye rikomera, objectif ni uko izina rya Kristo rikomera. Objectif ni uko presence yanjye nayo itomenyekana, mugabo aho ngeze presence yakimenyekane. Aho nciye umuntu wese asigara avuga ati ndumva ubumote bwa Kristo buciye ahantu. Kubera iki? Raba Yohana ingene yumvira avuga ngo ujya kwiye gukuzwa, ujya kwiye gushigwa hejuru, ujya kwiye kubicamamare, ujya kwiye gukundwa na bose.
naho je nogirwa muto. Amen. Abigishwa ba Kristo n'abantu batahura ko uko baba bato niko Kristo aba munini. Uko izina ryabo rimera nk'igibagiranywe niko izina rya Kristo riduga. Unuma ni murabisino musanigeze. Abantu bari after kubaka amazina yabo. Ariko nure chrétien ni turiyo ngo twubaka amazina yacu. Turiyo ngo twubaka izina rimwe ry'uwadupfiriye akatuzukira. Abantu bari after kumenyekana. Ni gute no hitinga, ni gute ivyanje byo hitinga. Mbwa Kristo niwe rabi ivyimviro vya Yohana avuga ngo ujya kwiye gukuzwa, akwiye gushigwa hejuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Akwiye gushigwa hejuru, akwiye kumenywa n'abantu bose. Wana Imana kuri iki rero muzokwame mwibuka, Imana izobatungisha abantu bizera ivyo mumbwira amen. Imana izobaha amazina akomeye, Imana izobicarika mu banza bihambaye. Mbwa nimwagerayo mwibuke izina rikwiye gukuzwa, mwibuke izina rikwiye gushigwa hejuru, mwibuke izina rikwiye kubahwa, mwibuke izina rikwiye kuguma rivugwa ahantu hose wisanze. Ni izina rya Kristo. Ati pasa kubera iki yatubwiye ngo icyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho ntibabe kubwicubahiro cyabo, babe kubwicubahiro ciwe. Nimushoboye kwibaza umuntu muri ikoraniro yocakira mu mutima wiwe kubaho for Christ, kubaho kubwa Kristo. Nimushoboye kwibaza ibintu Imana yomukoresha. Imana iri zina iriteguye kuri supportinga uburyo bwose bushoboka. Nimwanyumvise neza. Iri zina iriteguye kurishira hejuru cyane, apana mu ijuru gusa no mu isi. Iriteguye kuri zina rihabwa icubaro cyane. Mugabo irakeneye umuntu abaho kubwaryo. Avuga ati Mana ndakwemereye from today, ndakwemereye ko ahantu hose nzoshika sije nzogaragara, izina rya Kristo rizoshikwa hejuru ahantu. Ndakwemereye ko ibintu byose uzonkoresha nzovuga izina rimwe ryabikoze. Ibi ni ibintu mwazatahura. Umusumwe baragiye bakiza ikirema, abantu barabatangarira, baravuga ati yo, ati muri abantu badasanzwe, muri bitangaza, iki kirema cyari kimeze uku, uyu muntu yari yanyunyutse amaguru yiwe, muramukijije. Petero arababwira ati muduhangiye amasiki, ntaho umengana ubushobozi bwacu n'inkomezi zacu zitumye iki gimuga gihagarara. Ati ahubwo ni muri rya zina mwabamba niryo ritumye uyu mugabo mubona yavukiye muri mwebwe ahagarara. Iri nibanga ry'ibitangaza. Naho ujya muri business ugaprospera nshuti yanjye, uzokwame wibuka gushingira intahe Kristo. Ubabwiye acu mu mpanga amaso nkaho umenga n'amastrategy yanjye ashikanye ngaha. Ni kubw'irya zina niryo ryatumye prospera, niryo ryampaye ubwenge bwo kurongora, niryo ryampaye ubwenge bw'amastrategy, niryo ryampaye ubwenge bwo kuba icondo no munsi abantu babaho kubw'iryo zina. Sino umuntu atareka arabaho kuri iryo zina biramworohera gose. Imana imushize hejuru, arakubwira ngo none waruzi ngo vyogenda gute? Urabaza umuryango tuva mu twebwe. Ati mbe mashure nize ntayo waruzi? Ati mbega abantu tuzinanye we ntabuzi? Ariko abaho kubw'intumbero ziwe. Mugo umuntu ariko arabaho kubwa Kristo n'umuntu yapfuye arahitamo kwizina rya Kristo rishigwa hejuru mu buzima bwiwe. Kandi agome ngaratisa abantu bari ready kubw'iryo zina. Imana iriteguye gusupportinga umuntu wese yiteguye gushira hejuru iryo zina. Imana iriteguye gushira hejuru umuntu yiteze ngo ninashika mu bushorishori, ninashika ku radio n'amateleviziyo, ninavuga ngo mwisi yose nzovuga ati izina rya Yesu nirishimwe, nirihimbazwe, niryo ryabikoze. Abariho bose babe batakinezereza, babe banezereza uwabapfiriye akabazukira, babeho kubwiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Vuga tuno munsi numvise ubutumwa bwiza, ndahisemo mw'izina rya Yesu kubaho kubw'inyungu ziwe. Ndahisemo kubaho kubwo kumenyekana kw'izina ryiwe.
nicyo gituma uriho. Arabona Imana mwese murumva nababwiye ko ari igikorwa kigoye kubaho kubera undi muntu guhabwa icyubahiro. Pare uvuze ngo tubikora kugira twishimagize cyane, ngo tubikora tugomba kwemegwa n'abantu cyangwa gukundwa n'abantu. Bana Imana abantu kugukomera amashi bavuga ati you are too much, kararyoshe karadigadiga ibigumbagumba. Abantu bakubwiye ngo urumyiza uri gitangaza karadigadiga ibigumbagumba. Abantu bakubwiye ati vraiment wewe ntumeze nk'abandi bantu karadigadiga ibigumbagumba. Ariko ndagomba kugira ibanga ryo kubaho kubwa Kristo no gupfa kubwawe. Yesu yapfuye kugira ubeho, utegezwa gupfa kugira abeho. Subiramo. Yesu yapfuye kugira ubeho, ngana utegezwa gupfa kugira izina ryiwe ryamamare. Ndomenda gufashe gato, ngomba kukwica, genda gufashe gupfa, genda gufashe gupfa. Twese tuvuga ati gupfa. Genda babwire ibibazo byose biri mu bakristo bihagaze ku kintu kimwe, si Satani. Satani aprofita abakristo batapfuye. Nageze kwinjira mu rushengero mbona bakora baterana intebe, ngatora intebe yitera uwundi, undi atora inda yitera uwundi, umurongozi akubita umudiyaka akubita umukristo. Si kibazo cy'ibibazo bihari, ni kibazo cy'abakristo batigeze bapfa. Urashoboye gutora mikrofone ukigisha ukiriho utarava. Urashoboye kuba umukristo abantu bose bavuga tujya muntu n'igitangaza, mugabo utigeze upfa. Ibibazo byose biri mu migwi y'abizera, si kibazo cy'akameme, si kibazo cy'ivyizerwa abantu bizera. Kwa abantu bavuga ati gituma ishengero tumvikana bafite ibyizerwa byinshi, si kibazo cy'ivyizerwa, ni kibazo cyuko baraje kuri Kristo. Kristo abawuzima bagumana ubwabo, biranka ko bapfa ku mambisho yabo, biranka ko bapfa ku vyifuzo by'umubiri wabo, biranka ko bapfa. Ivyo vyaciye bivyara ibibazo bitandukanye. Ibibazo biri mu ngo z'abakristo, si kibazo ko Yesu atari muri bo. Mbere bamwe buzuye mwemera bavuga n'umundi bisamenyekana. Umugabo yarase gupfa, umugore yanga gupfa, umwe avuga undi agasubizayo. Wo ungaya kubera iki? Je urazi wacu wankwi wacu ntajya. Umwe wese yubakiye ku tuntu twiwe, undi yubakiye ku twiwe, barase gupfa. Umugabo n'umugabo bapfuye, ndagusigira icyo bisiga gupfa. Haleluya. Nimubona abantu bicara imbere, umunsi umwe mwosanga nabihinduye bajye bari nyuma bakicara imbere. Umukristo atapfuye muri aba bantu bicaye imbere, yo bijyanye nyuma yinjiye muri urushengero. Jewe baranyicara ikinyuma bigakunda, akameremere katapfuye, yarakijijwe ya Yesu Kristo, avuga n'indimi zitamenyekana, mugabo aracyari muzima. Agomba Yesu amubemwo kandi nawe nyine abeho. Nakeneye guseda, muga ijwi ry'Imana ikora kubwira muntu umunsi wa celebration wa Pasika ngo pfa kuri wewe. Haleluya. Somera Luka 9:23. Abwira bose ati umuntu ntiyagomba kunkwirikira. Ati umuntu uyu ni Yesu. Ati yemwe ndababona mwese mwaje hagukurikira Yesu. Nibaza ko mutaje kuri aba pastor Edmo wa hano, mwaje ku bwa Kristo. Mwumviriza ibanga. Yesu abantu bari baje nkuko nyene, hama cyarasora ijambo rikomeye. Ati yemwe umuntu ntiyagomba kunkurikira. Ati umuntu ntiyagomba gukurikira Kristo. Ni yiyanke. Icyambere yiyanke guma ngaho. Nushoboye kuvuga nka Jean Baptiste ati ujya kwiye gukuzwa nanjye ngigwe muto, utarataha ibanga ryo kwiyanka. Haleluya. Nushoboye gutahura iri bambe kwiyanka bisigurike. Kwiyanka nagira umuntu yumva kwa kwiyanka umuntu agenda yumva yiyase nyene, sibijya. Ariko baravuga ati hariho ikintu bita jewe, lo moi, jewe.
abumva igifaransa nibo baca bakumva n'uburemerezi bwako. Jewe lomwa icyo kintu nicyo giteje ikibazo mu nzu y'Imana, nicyo giteze ikibazo mu ngo, nicyo giteze ibibazo ku kazi, nicyo gitumye abakristo badatandukana n'abapagani. Ntushoboye kubaho unezereza Kristo kandi uri kubaho winezereza. Bisaba kupfa kabaho, bisaba kujya hasi akajya hejuru, bisaba kugirwa muto akaba munini. Mbwa nimushobora kuba banini muri babiri, nimushobora gushigwa hejuru muri babiri, nimushoboye kuba abakomeye muri babiri, hategezwa kuba mu mwabo ukomeye. Uwo nawe kumukristo uwakwiye kuba Kristo. Ngo umuntu rero niyakenera kunkurikira, icyambere yice jewe, yice romwa. Umwasi wa mbere w'umuntu niwe nyene, ivyifuzo vyiwe, ingene yumva umenga hari utuntu atorekura. Niganza mugaza mubwira ati pfa, ndugu yangu pfa, ndugu yangu pfa. Hari utuntu tuba mwishengero, je baramvuze, si kibazo cy'uwakuvuze, we nturapfa. Uwapfuye ntabakicumva bamuvuze. Ja muri morgue hama utori kizigo kigira ati wambwawe wagipfuwe, uraba nabi, kirakuraba, umvise kikwishuye, uzoce uvuga ati nturapfa, reka tuguhohoshe. Haleluya. Utunumva mu bizera, jewe bimeze uko, nakagenda mwanka, je nakayaramvuze. Nugukizwa kwa kazuyazi, nugukizwa ntiwinjire neza. Bibiri mviriza umuhamagara duhamagara itubwira ngo wiyanke mani majambo pfa kuri wewe. Bivuga ngo icyatumya pfira bose nukugira bariho babe batacinezereza. Hari umuntu mukubaho kwiwe yiyumvira kumenga ibintu byose byo muturunako. Nk'ubu tuvuze ati ngo memikade umuntu, amashaka kwimvira ati ani jewe lomwa. Kubera iki wewe? Kubera iki ivyumviro byawe biguma bigaruka kuri wewe? Kubera iki uguma wimvira ko uwo shimigwa, uwo shigwa hejuru, uwo vugwa, uwo diriki aguma ari wewe? Ndakubwira igituma. Ubu Kristo bwawe ntubabushikana ku musaraba ngo bubambeho. Akameremere kawe nako ntagashikana ku musaraba ngo kabambeho. You must die. Urumva ngo je kameremere ngo karankwega. Die. Ega ntibahejeje yiyanke. yikorere umusaraba wiwe uko bukeye. Nyiganza mugenza bamubwira ati Yesu yikoreye uwiwe, uwiwe urakurindiriye. Uwiwe urakurindiriye wewe. Yavuze ngo uwo muntu yikorere umusaraba wiwe kandi awikorere ku munsi. Kwikorera umusaraba isigura iki? Hari ahantu wumva wotukana, hari ahantu wumva wokwishura, hari ahantu wumva warenganijwe, hari ahantu wumva umenga washizwe hasi. Gupfa canke kwikorera umusaraba nukwemera. Urabona hari igihe ibigumba byacu birekrama kuvuga contre Christ. Hari igihe ibigumba byacu birekrama kuvuga amajambo Yesu atovuga. Hari igihe birekrama gutukana, hari igihe birekrama gusambana, hari igihe birekrama kubesha, ukumva biriko birarekrama. Uwo musaraba yakubwiye ngo wikorere ku munsi. Uramaze guhora ahantu uri kurarenganya, uramaze guhora ahantu uri kuratukwa, mwumva byoroshe n'umusaraba kandi uwo ngo wikorere ku munsi. Pour dire yuko uwo musaraba wamuvyukura imbere yawe every day, wamuvyukura imbere yawe every day. Ashaka kuvyuka ugasanga umudamu wawe yatewe, akakubwira bonjour, akubwira ati engene gisa. Nawe urashaka kucyumubwira uti ndakwereka ingene isa ntiwari bwambone.
die. Wikorere umusara wawe ku munsi ku munsi. Yesu umunsi umwe bamutwara imbere ya Pilato, turi mu vya Pasika, baramurega ibintu byinshi, birego byinshi. Hama Pilato aramubaza ati, kuvyo bakureze wisigura iki? Arihorera. Ndakunda Yesu. Ati kuvyo bariko barakurega wowe wisigura iki? Ati nta na kimwe wisigura. Ati mbega aho ivyo bavuga kuri umwami w'abami nivyo? Ati yes. Ati aho ndavuga. Ugeze aho ndavuga. Ati Yesu urabivuze. Tumwami. Si ibintu byose twishura. Mbwa iyo bikenewe ko twishura, siritu iyo ari ibintu bivuga icyo twabaye. Abana bakubwira ati kuvyukuri bugira umukristo aho nuhore. Ikibabaje rero benshi bahora ngaho, bahora babwirizwa kuvuga. Bakavuga batabwirizwa kuvuga. Hari umuntu aho hanze aca yambara impuzu y'igipagani kugira ntibamumenye. Die. Uyu munsi wa Pasika fa. Emera. Haleluya. Mana we. Somera. Imongo sene na uteguye mugabo no umuntu nga muri kino kibanza. Somera 1 Pierre 4. Usome ku murongo wa 12. Abo nkunda. Umuriro uri hagati yanyu kubagerageza. Umuriro uri hagati kubagerageza. Umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza. Ntukabatangaze. Banza urindire. Hariho umuriro ugendana n'abizera wo kubagerageza. Kandi umuriro ntiworoshe, umuriro urababaza. Mbwa ngo uwo muriro ugendana n'abizera. Ntukabatangaze. Uwo muriro ntubatangaze. Nkaho mubonye akatabonetse. Nkaho umenga mubonye akatabonetse. Ariko munezerwe. Abera b'Imana munezerwe nimwabona umuriro muri mwebwe wo kubagerageza. Munezerwe. Nimwiganyire, nimwihebure, munezerwe. Umviriza igituma. Ariko munezerwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo. Uko mufatanije n'imibabaro ya Kristo. How dufatanya? Ni gute dufatanya n'imibabaro ya Kristo kandi imibabaro yiwe yaraheze? Ni gute aba Kristo? Yesu yaravuye ku musaraba aciye imyaka. Mugu no musa tugira ngo fatanya n'imibabaro ya Kristo. Ni cyagihe tubabazwa tukihangana. Ni cyagihe wobura n'ivyuga muga ntiwibe. Ni cyagihe wobura n'amavuta wisiga mugu kaguma uvuga ati Kristo ifo kwashigwa hejuru muri jewe. Ivyo bavyita gufatanya n'imibabaro ya Kristo. Ni cyagihe wohamya uri mu Kristo mugu kavuga ati naho bompama nguma kuri Kristo. Sinzi ko hari abantu barakubitwa bazira ko bakijijwe ngaha. Sinzi ko hari abantu uno munsi urumva agakiza karoroshe karasirimutse kera mu minsi heze. Umuntu akijijwe wamenga agiye ku ikintu kibi cyane. Barakubitwa bandi bararara hanze. Mugabe ivyo nyene naho byo gushikira wowe uno munsi bibiri ivyo vyita gufatanya imibabaro na Kristo. Urashobora kujya kuvuga ubutumwa bwiza ugahagwa no gupfa mugabe bivuga ngo ivyo no gufatanya imibabaro na Kristo. Bandanya gato. Kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe. Kugira no mu gihe cyo guhishurwa cy'ubwiza bwiwe. Muze munezerwe muhimbagwe. Wow. Bandanya gato. Iyo mututswe. Muhowe izina rya Kristo. Muba muhiriwe. Kuko mhemu w'ubwiza. Ariwe mhemu w'Imana. Ariwe mhemu ukuri. Aba muri twebwe. Mhemu w'ubwiza ntapfa kuza ku bantu bose. Aza ku bantu bahisemo kwihangana ibintu kanaka ku bwa Kristo. Mhemu w'ubwiza aba ari kuri mwebwe. Wow. Urugamba rwo gupfa mumva goroshe. Urugamba rwo gupfa mumva goroshe. Numuturura mugabo uranyobwa. Abakisore bafenta ngo barapfuye batarapfa. Die.
umunsi umwe nabana reka ndabatera agakuru nabonye bariko barasinzira kugira bavyuke amace tubandanye mugakuru agakuru kanje kari mu nyigisho umunsi umwe nabana n'abahungu bamwe haje ubona abahungu bipangiye baba hamwe twara abahungu batatu hama mva gusenga cerewe gato bace bamera nk'abajyama kugira banyereke ko nacerewe cyane kandi bari basinziriye bari bisinzirije hama ninje mu cyumba bose bari ko barahirira ndi mwana ndimvira ati none kumenga ntibahora bahirira uko harimo akantu katameze neza ngaha nanje rero icyumviro kija kiranzamo tije ngo manteste yuko iryo tiro ryaba ari ryukuri ndikomesha karuni ninde yataye amafaranga ngaha umwe ngo ni jewe undi ngo ni jewe ndabafashe umwana asinziriye ntiyumva haleluya nturabe fa niwipfishe fa shikayo basta biragoye ego biragoye mugaba yitinzira y'umusaraba kandi inzira yabize somera 1 Jean 2:17 shakuri kubaza ati pastor none why nopfa kubera kuri kuvuga ko twopfa kuri kurasaba ko twopfa kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo igituma ukwiye gupfa isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo isi iyosi gusamaje iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo iriko irayonga ivyo bintu gusamaje umva umenga wote ubwoko kubwavyo isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo ivyo bintu wumva umenga ntiworekura biriko birayonga vuba cyane ntibizoba bikiri kuri page isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo isi ubwayo iriko irashira n'ivyifuzo vyayo biriko birashira you must die kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo ariko ukora ivy'Imana igomba yamahibiye bidashira reka ndababwira gupfa kwa mbere bantu Imana gupfa kwa mbere nukurekura ubugombe bwawe ukabaho ubugombe bw'Imana Yesu ari Getsemani biriva ngo agira umubabaro mwinshi atangura kubira icyuya kivanze n'amaraso yunamye gutya bakabona hagukoroka icyuya hagakoroka amaraso hama araremerwa cyane kuko yari yambaye umubiri hama aravuga ati data reka iki gikombe kindengane ndakunda abantu bapfuye acyava ngo ariko ntibibe uko ngomba bibe uko wewe ugize iki ugomba gupfa nivyo nukurekura ubugombe bwawe ukabaho ubugombe bw'Imana bushowe kuza butandukanye n'ubwiwawe bushowe kuza bucisha mu nzira udashaka mugabo gupfa nukurekura ubugombe bwawe bisigura ko ubugombe bw'Imana nukubaho ikijambo ry'Imana rivuga malgré ivyo utakaza hari amahorasiyo uzotakaza mugabo icyo nkundira Imana utakaje ibidakenewe igwe bikenewe hari ibintu uzotakaza kubera uhisemo gupfa ku bwa Kristo kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo reka ndagize kuri iki kintu sinzi ko mwese mwarigeze kumva inkuru y'ubwato bwitwa Titanic turi abantu barigeze kumva iyo nkuru y'ubwato bwitwa Titanic ntacyo utayumvise ndayigusigurira gato ndagomba ndayirangize ku kigwa cyanje ni nkuru numvise aciye imyaka mugabo ndiko ndarimbura iri jambo yarangarusemo ubu bwato bwitwa Titanic ni ubwato bunini cyane bwabayeho muri 1912 ubwato bunini cyane bavuga ko bwari ubwato bunini kandi bunini cyane bushoboye gupima imetero 200 267 quelque chose bwari ubwato bunini cyane hama bwari ubwato
bamwe babwita ngo ni gisagara kigendera hejuru ku mazi. Indani muri bwo hari ibintu bitandukanye. Hari ibibanza byo kuryoherwamwo, hari amapisine, hari ahantu abakeneye gutamba batambira, hari amahoteli ukeneye kuryama aryamamwo, hariho ama prayer room, donc ivyumba byo gusengeramwo, harimwo ama restaurant meza ushoye kujamwo ugafungura. Donc cyari ngisagara nyene kiraho nyene amaji ahantu bagira gym tonic, hari ibintu byinshi muri ubwo bwato. Musi bo ufata urugendo bwuzuye abantu, harimo abantu 2224 abantu, ibihumbi 2224 bamwe bari mu bwato. Ibihumbi 2000 by'abantu mwave mwimvira ngo nabantu bangana gutya, bari abantu benshi bakuzura ahantu hose mbona ngaho. Hama bari ngaho baryohewe, umva uri muri bwo wacha wibagira ko oba uri mu rugendo. Ushaka gukina umupira waragenda ugakina umupira, ushaka koga muri piscine waragenda koga, ushaka kuryama wariryamira, wagenda ugafata hotel yawe nziza cyane ukaryama, ushaka gufungura je muri restaurant. Donc ubuzima bwari bwikwije indani. Mugabo umunsi umwe bwari ko buragenda bwuzuye abo bantu. Hama buca buhura ni barafu, ikibuye cy'ibarafu gikomeye kinini cyane kirabuseka. Ubwo bwato bugisetse buca burapasuka, mugabo ntibwapasuka gose, amazi acatangura kwinjira buhoro buhoro muri bwo. Indani ntibamenye ibyabaye, bamwe bararyamye, abandi bariko bararyoherwa, hariho n'abanyamuziki karaoke ziba ngaho, abandi bari mu mapisine, abandi bari mu mashambre, bari mu vyabo, abandi bari gusenga, abantu bari mu bintu bitandukanye. Yet ubwato bwatobotse kandi amazi atanguye kwinjira muri bwo. Barabona ati tugiye gupfa, abariko barabunyonga, mugabo abandi bobo umwe wese mu vyiwe, umwe wese bere mu vyiwe. Hama uko umwanya ugenda vyamaze amasaha 2 arenga, ubwato buriko buragenda butaranyika, mugabo bwatanguye kunyika. Ndagomba kubasigurira icyo biri kiratubwira ngo isi kirashirana n'ivyifuzo byawe. Abandi baraho bariko baratamba binezereza, abandi bariko barajya, abandi bararyamye, abandi bariko barasenga. Barate barabona ati ntacyo tugishoboye gukiza, ubu bwato butegerezwa kunyika. Abantu ibihumbi 2 bose barimo ngaha baca baratanga information bati burya ubusanga Imana yiwe yose ayisenge, burya turagiye gupfa. Abariko barajya ibintu bisohosa bice birarura, abariko baranezerwa umunezero ucika umubabaro, abariko barasenga barakomeza. Cyo gituma birivuga ngo uwezwa ashishikare yezwe, nawe wandura ashishikare yandure. Aricara abantu bari ngaho bariko baragira, bamwe bariyumvira ati tugende iyo bariko barasenga turabe ko bodufasha dufe twiteguye. Abandi atirekana nayo makuru bariko baratanga ati ubwato bwopfa gute, baravye ibikoresho bwari buvyubatse, havuga ati nta kuntu nakumva byoba, bandanya mwiryohererwa boga ni mwoge bashe ni murekane nayo masinyara atari. Yet ubwato bwariko buranyika buhoro buhoro, isaha imwe irahera, bati ngira vitunganije bimeze neza, ubwato buriko buranyika pore 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 pore. Umunsi ukagenda ubwato buriko buranyika, undi munsi ukagenda ubwato buriko buranyika, nako iminota uko ugenda bunyika, uko ugenda bunyika, uko ugenda bunyika. Babonye ko bikomeye, barondera ubundi bwato, babafise ubwato bwa sekuru buri ngaho, bararondera ati reka turondera abantu bari hagufi cyo kubasova bagende. Narakunze umuntu umwe yari yatawe ibanga ryo kubaho bwa Kristo, yari muri ubwo bwato, aravuga ati ndabona ko ndose okaziyo, yari umuntu w'Imana, ndarose okaziyo gukirana n'aba badamu n'aba bana, nibo bashira imbere mu gusova. Ati mugabo jewe numva umenga gupfa ubuzima bwanje bwaba bahagaze, ariko kandi gukira aba bantu bose bapfuye kandi bagiye mu muriro n'ikibazo. Aca aravuga ati ko abantu bakiza ngo ndabafasha,
atahubwo reka nkoresha ikintu kimeze nk'ikora nacazana gitari atangura kuvuza aravuza araririmba avuga ati abantu bose mukeneye kwihana nimuze abandanya aravuza yarabizi ko bwato bikuranyika mbwa yari yarose na opportunity yo gusova ubuzima bwiwe mbwa aravuga ati kubwaba bantu reka nitange mbwa nkiza aba bantu kanitange nkiza aba bantu abandi bari muri ambiance abandi ko arondengere bokiza ubuzima bwabo hama ubwo bwacu buratiba buranyika apfana nabo mugabo apfa kijije benshi muri abo bantu isi iri kurashirana n'ivyifuzo vyayo bibiri tugira gutya itubwira ngo nkuko vyari biri mu gihe cya Nowa barajya baranywa bararongora barashingira ati niko kuza k'umwami wacu kuzoba kumeze umwami wacu azoza ibinyene mubona abantu bariko barabigira bari preoccupe n'ibintu bitandukanye umwe agusigurira ati igituma je ntumva ntokwirikira umwami Yesu ni kubera iki igituma numva ntokwirikira umwami Yesu banzu ndindira iki igituma numva ntopfa banzu ndindira iki igituma numva ntopfa ku kamere bebere kanje banzu ndindira iki nanje numva umenga ndashaka kubanza kuronka iri tunga inzira yose ryocamwo mbanze ndarironke itunga siribi mugira iciye mu nzira ribi mbi niyo ribi hagati no je numva umenga ubwo buzima bibiri kirasaba buri too much uyu mufiance no muheba buri too much ibi navyo no heba numva biremereye numva bigoye icatazi ubwato buri ko buranyika umunsi umwe azokwifuza gusohoka bitagikunda biriva ngo burije kandi bugira buce umuteramye baramubaje ati sayigeze he ati ndavye isaha burije ariko kandi bugira buce umwami ari kuruke ubwiza bwiwe buri kuruke umwami agiye kugaruka iyo bibiri kya irensisi tubwira ati rekura ibintu kanaka kizwa neza emera ushike ku musaraba bamba kameremere kawe rekura ibi n'urukundo rw'Imana rutugobera n'urukundo rw'Imana riko ratugobera kubera iki ni kubera ko isi impeme yo irabizi dobre ubu bwato turiko bugeze ko kubika irabuzi sinzi ko murabati warite uno munsi isi kirashirana n'ivyifuzo vyayo sinzi ko muzayisigeze isi kirahera ikibazo tubiraba nk'inkuru intambara hajya inkuru intambara hariya inkuru kubera ko amaso yawe aturaba inyuma y'inkuru hari ikintu kiriko kiraba isi kirashira na n'ivyifuzo vyayo ibintu bibiri utarahereza ubuzima bwawe umwami Yesu hereza ubuzima bwawe umwami Yesu naho nimba warakijijwe uri umunyamubiri fata umubiri wawe ubambe ku musaraba witegure kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo uyu munsi ntihagira umuntu akango ngo turiko turacelebra pasika yabaye kera aciye imyaka wewe wonyene umaze gucelebra ni nyinshi niho ziwe ngo Yesu yazuze no munsi Yesu ntiyazuze Yesu yarazutse ni muzima haciye imyaka n'imyaka ibinjana n'ibinjana Yesu ari muzima ahubwo ariko yitegura kugaruka gutora ishengero nimusinzire ngo pasika na pasika iri kiraba Yesu ni muzima uno munsi message nakuzaniye nuko birivuga ngo icyatumye apfira bose nugira bariho babeho kubwiwe nuko muraba pasika nk'umunsi mukuru ubandanya guma wironuvera ku mwaka wabaye rimwe turiko turibuka gusa murabona hagiye tuguma mu ceremony ngo Yesu aravutse indi ceremony ngo Yesu arapfuye indi ceremony ngo Yesu araduze mu ijuru indi ceremony ngo Pentecote hey igihe cy'umwami Yesu kiratukegereje
nimba ari umwanya wo gukura agafyinyi mu gakiza kawe, it's now. Nimba ari umwanya wo gutunganya inzira zawe, no umwanya. Nimba ari umwanya wo guharura umutima wawe ukawutunganya, umwanya nawe nyene. Shaka kumbwira ati pasa ndacyari muto, kandi biravuga ngo nezererwe ubusore bwawe. Yes, ubwo ijambo ry'Imana rikakubwira ngo die.